Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 14 mu kakaro mwaka wa 2024 kaze mfite namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru twabateguriye agizwe ahanini n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu basanzwe batunzwe n'ibikorwa bakorera ku kivugo ca Rumonge bavuga ko ubu batakigira ayo bacera nayo bamira, imvo akaba ari uko uruja n'uruza rw'ibidandazwa kuri ico kivugo rusa n'urwahagaze biturutse kwibura y'amafaranga y'agaciro. Abafungwa bo kwibohero rikuru rya Ngozi baratabaza bagira neza ngo babagarukire kubera ko basa n'abatagifungurirwa haraheze ukwezi. Muraza kubikurikira muri ano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'ibarabara rya Bujumbura Rumonge ribangamiye ingendeshwa ry'abaricamwo kubera ibinogo vyuzuye. Mwana yandi mu kanya sase ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu bijanye n'intwari bereye aho ikinyobwa ca Sapporo coba kigiye guhagarikwa mu Burundi. Ivyo vyaraye bishikiririjwe mu ntara ya Kayanza na Evariste Ndayishimiye mu bikorwa rusangi uyarongoye Burundi yari kakorera ku musozi wa Kinga. Yamenyesheje ko azi neza ko ico kinyobwa kibangamiye amagara y'abantu. Kurikira Evariste Ndayishimiye aramutswa muri kino gihe igihugu co Burundi. Nyumba kubi muri ngaha genda mutangure muvuge muti jewe iwanje mu nzu 10 ndongoye nta mbundege nkeneye abantu b'abagabo zijya nzobwa muriko muriyicisha mbego ni Sapporo hajya mukazobona dufasha ingingo ntimugire ngo zivuye hagufi iyumvira abantu mwiyahura mubona mbe murazi yuko burya ushobora gusanga n'uburozi uriko buraza kugira ngo bya bintu bya 2040 ntitubivye none murabona abagabo babaye tabane none tuzokora gute turi bamagonyagiye tutagira inguvu aha turiko turiga ingingo dutereza gufata ntidushaka kwemera yuko abenegihugu bapfa turorera kandi je kuva naruka inzoga z'amawisiki zaja mu mahoteli akomeye mu bare bukomeye ntivyaja mu mihana je ntaruka ariko vyari bimeze none twemere abene gihugu bapfe turorera ukunyene biyahure turi abavyeyi sishaka kuvyemera kandi aha ndavuze je navuze ntabura amatara yiyemera yovuga ati je inzoga ndayasi wacu hanyuma tuze turabe urubanza bazomucira vuze ati abana banje ntibapfe ukabakingira hari urubanza nocirirwa erega hari ico bita juge à ce qui est juste bon natateye kuri bajya bivuze ukavuga uti ibintu bishoboka hanyuma mu nyuma tugashinga amategeko mukanye dushaka kuvuga ngo tuzarushinga amategeko abantu bahonye urumva umutandatu yironkeye amahera yiwe aritahi mbe abantu bahonye wewe azosubira kuronka abakiriya bahehe bapfuye erega naho nyene ukutamenyejo birababaje. Nena yabwiye mu cana kiyano makuru ibikorwa vyo ku kivuko ca Rumonge muri kino gihe biracumbagira bitewe nuko atamudandaza numwe ava hanze y'igihugu akihaza kubera ikena y'amafaranga y'agaciro. Abanyagihugu bahora bakorera ibikorwa vy'urudandazwa kuri ico kivuko bavuga ko agahombo ari kanini kuko atakazi bagifise aho mbere batagishoboye no kubeshaho imiryango yabo. Idonido na Marie-Ange Irakoze. Ushitse ku kivuko co mu Rumonge nta ruja n'uruza uhasanga nkuko vyahora. Ivyo bigaterwa nuko atabadandaza bava hanze y'igihugu bakizana ibidandazwa vyabo nkuko vyahora mu misi heze. Bamwe mu basanzwe bakorera kuri ico kivuko bo bavuga ko ivyo biva kwikena ry'amafaranga y'agaciro yabaye umuzi wibuye bigatuma abadandaza bahora bazana ibidandazwa vyabo kuri ico kivuko nk'amafi yo mu bwoko bw'imikeke batakibizana. Bahitamwo kujana iyo mikeke mu bindi bihugu nka Tanzania n'ahandi nkuko vyiganwa n'uyu mudandaza. Uvuga yuko nta bidandazwa bikiza ahanini harya mu ruhahora hambaye imikeke none nta ikiza iyo ibonetse ngo bakibashora muri Tanzania kubera ifaranga ry'ino wacu ngo ryataye agaciro basigaye bakorera Tanzania kubera atamadovize hari ngaho ino iwacu kandi yarataye agaciro no kuvuga idolari rimwe rivunjwa 6,400. Uvuga rero iyo harya kuri kiriya kivuko haboneka imboga cyane cyane hakunda kuza ibidandazwa vy'imboga vy'imikeke rero ubu nta mugenzi hari kari no mu Rumonge mw'isoko ugiye mw'isoko nta mikeke ikiriyo.
bitewe nuko gucumbagira kw'ibikorwa birangurirwa aho kuri ico kivuko ca Rumonge ingaruka mu basanzwe bahakorera zibandanya kuba umurengera uretse ko muri kino gihe bisa nuko atakazi bafise ibiciro vyaraduze ku bifungurwa ibituma batagishobora no kubeshaho imiryango yabo. Gahombo kariho cyambere nuko atangenzi tukironka ntangenzi zikitugendera ngaha kuko ingenzi zije ngaha zahora biza birasuma ibidandazwa biba biri ngaha none ubu bahora banze bakubumani banje bakagura akanyama kiwe bakatuzanira imikeke umunyu niwo wahora uva Tanzania ni ariko nawe nyene ntukiza neza kuko waraduze wavuye ku gihumbi ikiro cyahora kigura igihumbi ukaduga ku 200 umunyu ntukiboneka mbere ubu bishoboye agura nk'ibiro 2 kuko avuga yuko mu minsi umunyu utazohava uboneka abahora badandaza iyo mikeke badetaya baranguye ubu baricaye ntibashoboye gutunga imiryango yabo. Amakuru ava muri abo bakorera aho ku kivuko ca Rumonge yemeza ko n'abafise amazu y'uburaro mu micungararo y'ico kivuko basigaye bifumbereje kuko atangenzi bakironka zibagana bagasaba leta kuvira hasi iyo ngorane y'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Arakoze Marie Ange irakoze abandi bari mu ngorane n'abanyagihugu bakoresha barabara rya Bujumbura Rumonge mu gihe iryo barabara hafi nka ryose ryuzuyemo ibinogo abo abanyagihugu basaba ko ryosanurwa. Ni nkuru dushikirizwa na Dani Claire iratwumva. Yesu ntibyoroshe byose n'akabiga kivumbi ni byinshi amuna ariko acaho bari nk'ubu gusa nta kindi kibagira turana Grace n'inkoro. Iyo ni imyidogo y'umwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ababazwe n'ingene ibarabara ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge rigeze habi cyane. Kubwo munyagisagara iryo barabara rigenda ryononekara uko bukeye uko bwije ngo ritera ingorane abanyagihugu. Uretse ibinogo vyuzuyemwo bibatera ingorane mu kwiyunguruza abo banyagihugu bavuga ko n'ivumbi ryibonekeza muri kino gihe cici rituma amagara yabo abangamirwa kuko atakaburimbo rikirangwa muri iryo barabara. Ibimaze si gito ariko byagiye gutsinzikana cyane kuva mu mwaka w'2020 igihe cici ntivyoroshe ivumbi ni ryinshi amuna ariko acaho bari nk'ubu gusa nta kindi kibagira turana Grace n'inkoro ntibamenya yuko yigeze n'ikaburimbo no byose imbabazi ntivyoroshe ko nyina nyine n'ivyondo tutabikira ntagera kimwe kitworohereza cyo twoneka kandi ko igibarabara ryakozwe. Abo banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bari bagize icizere ko umugambi wo kuzibira ibinogo wari watanguye uzobandanya ariko ico cizere ngo camaze umwanya muto. Uje gutera iraka baradukoreye kuva mu gisagara hagati gushika kuri Universite n'imwe zo Bujumbura niho bagarukirije tuzi ko bizobandanya ariko twakwifuza yuko bobandanya kugira ngo natwe bandishikanye n'imiburi uri no mu ruzifu kuvuga uhereye aho bagarukirije kuva kuri imyere gushika ku kiraro cy'uruzi mugere ibarabara rimeze nabi cyane ngo ibinogo bitagira uko byovugwa na gato. Abo banyagihugu basaba ko iryo barabara ryosanurwa vuba na rijya risanzwe rifise akamaro ntangere mu bijanye n'ihanahanwa ry'ibidandazwa hagati y'intara za Makamba na Rumonge hamwe n'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu ruganda rwa RPA ntitwashoboye kuronka umushikiranganje Dieudonné Dukundane mu vyajejwe harimwo ibikorwa vya leta kugira twumve ico bivugako. Hari udushije kuba sone kabisa kuva kera genda yuko ntunze kabisa ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu je bose taragira je wundushyitunga naze gaha duharure dushira hakumeza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari gutunza ndusha abidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko biraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje Neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute cyane bimenya gute none mwe ni kubeshya mutogira nkuko aho tuza kuvuga ubonye ninywere akavinyu ngurumva rero ngo wari kwara ngo yatubujije kumuvira ubona ariko arunywa cenwa mu byo ndondeye. Tutandukira ubona yavugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu abapfungwa bo mwibohero rikuru rya Ngozi bari mu gukwiza ukwezi bataronswa ifu bacumba nk'umutsima kandi ariyo mfungurwa bihereza misi yose abatagira imiryango ibagemurira bamenyesha ko bashobora kwicwa n'inzara umwanya uwo ari wo wose. Ni nkuru ya Elvis niyo mwungere. Imisi 25 iraheze abanyororo mu ibohero rikuru rya Ngozi bataronswa ifu y'ibigori bacumbamwo ubugari bakoze ibiharagi inzara ikabiri mu kwica abanyororo kuko n'uduharagi bafungura tungana n'amagarama 300 yonyene baronswa ku munsi. Ivyo biruko mu gihe abafungwa benshi muri iryo bohero batagira imiryango ibagemurira ibituma benshi bagoyagoya biturutse ku kubura ivyo bafungura bikwiye.
abo bafungwa bo mw'ibohero rya Ngozi bavuga ko batamenyeshejwe imvo zatumye haba ikena gifu, bagasaba ubushikiranganji bujejwe abanyororo kwikubita agashi bakibuka ko nabo ari abantu bafise uburenganzira bwo kuronsa ibifungurwa, bakongera bagasaba abagira neza kubagarukira ko bakabaha imfashanyo y'ibifungurwa. Elvis niyo mwongere tuva Ngozi tuje mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'ikiringo kirenga umwaka baronkejwe amazi abanyororo bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba basaba bo vyega gukora uko bashoboye bakabagwiriza amabombo. Ni mu gihe iryo bohero rifise ibombo rimwe gusa ku banyororo barenga 5,000 ibatera impungenge ko bashobora kwandura indwara ziturutse kw'isuku. Iki ni nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Inyuma y'iki kinini cyari kihaciye atamazi aboneka mw'ibohero rikuru rya Mpimba n'imyidogo rutavana ko y'abanyororo ishiramwe amazi wota yaravuye ritanga amazi meza aturuka mw'isoko ryo mu kuzimu haciye umwaka urenga. Naho biruko amazi meza yatanzwe n'ishiramwe amazi wota yahavuye abe n'icanikize kuko yatanze irobine imwe mu kigo cyose ca Mpimba. Iryo naryo rikoreshwa n'abanyororo 536 baharurwa uyu munsi mw'iryo bohero. Kubera ubwinshi bw'abanyororo amakuru dukura mw'iryo bohero amenyesha ko bigoye kuvoma kuko badashikirwa bose. Ivyo biruko mu gihe n'amazi ashobora kumara iminsi 2 atabonetse kuko iyo aheze mu kigega bica bisaba umwanya munini kugira ikigega gisubire kuzura kuko gikoreshwa ubuhinga bw'ipomo isunikwa n'izuba. Amazi ya mbere abonetse mu kigega abajejwe bohero bacabanza kuyarungika mu gikoni guteka ivyo kurya vy'abanyororo, abo nabo 536 bakarindira kasubira kuzura. Kubijanye n'isuku yabo ryo ku mubiri canke gusukura utuzu twa sugumwe abanyororo bamenyesha ko vyifashe nabi cane bagatinya ko bashobora kuhandurira indwara ziturutse kw'isuku rike. Abo banyororo mu ibohero rikuru rya Mpimba basaba vyega ko bokora uko bashoboye bakabagwiriza amabombo. Uruganda rwa RPA turashobora kuronka umuyobozi mukuru w'ibohero rikuru rya Mpimba ngagira icashikiriza. Arakoze Eric Niyonzima akaba no ngaha amakuru twari twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bakoze n'abagenzanje bo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bamfashije gutororokanya ano makuru nariko ndabashikiriza. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atagatusi Joseph Muzeneza nariko ndabashikiriza. Ndabikiye abantu ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha.